Ndabaramukije amahoro y'Imana abari namwese aho muherereye hose. Ndabaha ikaze mu ganiro impamba y'umunsi. Uno munsi muteramaye na Papa Teddy je kubasangiza ijambo rivuga ngo bwenge. Bwenge atari ubwenge ariko bwenge, kandi atari ijambo ry'ubwenge, atari nimwe mu y'ubwenge. Byose bivuga cyo kimwe, bisa bivuga cyo kimwe mugabo biratandukanye. Uno munsi ye kubasangiza ijambo rivuga ngo warakiriye bwenge. Warakiriye bwenge. Dusome ijambo ry'Imana kitabo c'Imigani 8:22. Havuga ngo Uhoraho yaranyamanye mw'itanguriro ry'inzira ziwe, ataratangura na kimwe mu bikorwa vyiwe vya kera. Nashizwe uhereye kera hose, uhereye mbere na mbere isi itararema. Bwenge yamyeho. Mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwaswe na Yohana igice ca 20 avuga ngo jambo yamyeho, kandi uwo jambo yahoranye n'Imana. Bwenge ni Yesu Kristo. Bwenge ni Yesu Kristo. Bwenge ni Yesu Kristo. Itanguro y'ikintu cyose, itanguro ry'amahoro dufise, itango ry'umutekano n'iterambere dufise, turikesha umwami Yesu Kristo. Haleluya. Biranezera kumuvuga kuko niwe soko, niwe duhanze amaso, niwe byizigiro byacu, niwe yadusezeranye ko tuzobana nawe. Murabizi abantu bose bariho babayeho, inzira ni zibiri. Imwe bazomusanganya umwami Yesu, iyindi naho bazotumira mu muriro udashira. Umuntu wese yabayeho, ivyo nazo bikwepa, nazo bihungira. Rero ndanezerwa ndiko ndavuga bwenge, ndavuga umwami wanje, umwami wanje, umwami sinige no musobanura. Bwenge rero, bwenge araho twamwake twari turi. Ndabigeranya no mu gihe c'abana b'Israeli bari muri Egiputa. Bari muri Egiputa barasohotse kugo histoire simurayizi, barasohoka baja mu bugaragwa. Abantu bose bataraki umwami Yesu bagirana n'abantu bakimuri Egiputa. Muri Egiputa basenga imana z'iwabo, imana y'imvura, imana y'izuba, imana y'ikiniki, ariko niba bazi imana y'ukuri. Muri Egiputa barajya ubwo mu Egiputa bari heza, ariko batafise bwenge. Muyandi majambo, urashobora kuba uvuga ati je nkora neza, ndafise ibintu sinkeneye umwami Yesu, ariko wewe wace muri Egiputa hari ubuzima utarabona, hari ubuzima uzonahomba mu myaka iri imbere mu gihe ko kiraza. Nazi kumbura ashobora ko no munsi yavuze azanye igisuma, ariko bamaze gusohoka ndabiganya n'urugendo rw'abana b'Imana basose muri Egiputa baragiye mu bugaragwa. Hano ku isi abantu benshi bari muri iyo nzira, bari kwatumbera i Kanani. I Kanani murabizi mwese ko ntiyari neza ngo mu ijuru. I Kanani hari ngaha mu isi bari babayeho. I Kanani bwari ibisagara byiza Imana basezeranye kubatwaramo. Hariyo Kanani mu buryo bubiri bw'isobanuro. Kanani yacu mu ijuru na Kanani tuzokazo mu ijuru, hamwe na Kanani igereranywa n'ubuzima busagutse, ubuzima Imana yateguye abera. Hano munsi y'izuba hari imice y'abantu ishika 4. Umuce wa mbere ni w'abantu bakiri muri Egiputa batazi Imana rurema, batarahura na bwenge, batarakira bwenge. Umuce wa kabiri bamaze kujabuka Yorodani, batangira urugendo rw'agakiza. Mu rugendo rw'agakiza ndabagenya hano bari mu bugaragwa. Mu bugaragwa rero ni wa mukristo agikizwa, aracatangura, arasenga, mugabo aracaja gusambana, araciba, narahinduka cyane gose ngo abo muco, mugabo ari mu nzira ahaja gusenga, aracafise akigona navyo, kumbuye n'amacakuri y'amoko, kumbuye n'amacakuri y'ibitsina y'intara bitandukanye, kumbure nuko agifise ibintu kimuboshe nyene. Uyo ko aragenda. Umuco ugira gatatu n'abantu bamaze kujabuka bari Kanani deja. Kanani navuze ngo n'ahantu ari ubuzima busagutse, muko Yesu yavuze yuko igisuma kitazana ikintu atari kwica gutikiza no geseza, ariko we yaje kugira ngo izo ntama zirongo ubugingo. Apana izo ngungo gusa, harimo na virigire ziburonke busagutse. Haleluya.
ubwo bugingo, kuronga ubugingo no kwakira umwami Yesu. Busagutse nuko kwagukirwa mu magara meza, mu butunzi, mu kugorokera Imana, ubuzima bugasaguka mu vyama vya mwemu yera, ukakaba bakubonye mu bugwaneza, mu mahoro, mu rukundo bagusangamo. Ari umuco wa mbere abuzina abantu bakiri Mbega ipoto atarakira agakiza, umuco ke n'abantu bakigwana n'ibintu batarabohoka. Umuco wa gatatu n'abantu amaze kujabuka ko mbure aragorokera Imana, mugabo nararonka mu by'ubutunzi narabironka, kumbure aragorokera Imana, aracagwaye, aracagenda ubumuga butandukanye. Ibyo simvuze ko ari icyaha cyangwa ari bibi, ariko nuko ari undi buzima busagutse uwo mwami Yesu yadusezeraniye, ubuzima bwo kugorokera Imana, ubuzima bw'amagara meza, ubuzima bw'ubutunzi yadusezeraniye. Nubwo turabishikira ntacyo bitwaye, ariko navuze ngo hariyo Kanani suba zose, naho tuzobona uwo mwami yaduhamagaye imbona nkubone, aho tuzomuhobera tukamubaza icyatumye dukunda, n'igiki yabonye muri twebwe cyo tuma dukunda bingana gutyo. Iyo ni Bwenge. Haleluya. Ariko ngaruke ko hari umunsi iyi nkuru twasomye mu Migani 8:2 batubwira ko Uhoraho yaramwamanye. Ahandi ndavuye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwasomwe na Yohana, batubwira ko ijambo yamyeho, ariko hari umunsi ijambo yigize umuntu. Hari umunsi ijambo yigize umuntu. Usomye neza mu butumwa bwiza bwa Luka, ni igice ciwe ca 2 umurongo wa 10 na 11, niho ubona neza igihe abamarayika baza kubwira inkuru nziza abungere. Oh, haleluya. Baravuze inkuru nziza y'akanyamuneza, bavuze mu ijambo nkunda cyane ngo uyu umwana bavukiye azoba umukiza kandi azobona Kristo umwami. N'ibintu bibiri. Abakristo benshi rero barakira umukiza, ariko ntibarahura na Kristo umwami. Abakristo benshi baramaze kubona abapastori beza, abakozi b'Imana, amatitiri yose ushaka, bagasenga mu masengero meza, ariko ntibarahura na Kristo umwami. Kristo umwami si preno ya Yesu. Haleluya. Kristo umwami suko Yesu ni no, Kristo ni preno. Ariko Kristo umwami ni kibanza, Kristo umwami n'urugezo, Kristo umwami bifatanye n'ugutaha ufise. Haleluya. Kristo umwami ni kumenya ubushobozi bw'umusaraba no kumenya ubushobozi bwo kuzoka, kuko byose bibiri bifatanye nivyo bitwa gakiza. Ubushobozi bw'umusaraba. Usomye neza mu icyete Paulo andikisha mu Gikolosayi 2:14 hajya havuga yuko umwami Yesu ku musaraba yambuye abakuru n'abaganza isi y'umwijima, apana bakuru nga mu gihugu cyangwa mu bihugu bakomakomeye mu isi, ako bigatanya biganza isi y'umwijima ngo yabyambuye ibigwanisho ngo aca abashera bafashwe miri ubwo musaraba. Ubushobozi bw'umusaraba bwatumye umugwanizi abadepuye yambugwa ibigwanishwa. Ndabigeranya nk'uko kwikambi umusivile nashobora kuja gutera ikambi atakigwanisho afise, yuko ariko nyene nivyoshoka muravyumva. Niyo no kwitoga abakristo umugwanizi ntabigwanisho afise. Rimwe na rimwe tunamwitirira ivyo adafise, tumwitira ubushobozi adafise. Umugwanizi nta burenganzira namwe afise bwo kudushikira, kuko turarinzwe kuva twakira Bwenge, turarinzwe, twaravanze igisirikare, ubu turi muri protection, turi mu burinzi bw'ijoro. Naguma mbwira umuntu akwanyumviza akomeza kero gami mamba y'umunsi cino munsi ko urinzwe. Kuva wakira Bwenge urarinzwe. Ufise ubwoba bw'iki? Ko ari umuntu yaguhevye, ko ari umuntu yaguhemukiye. Uyu muntu nimba yaba yagiye, si Bwenge yagiye, Bwenge uramufise, Bwenge muri kumwe. Bwenge nagenda, Bwenge muragenda, nubwo umuntu wabuze ikintu, wabuze ibikoma cyangwa umuntu wakunda cyane, ariko Bwenge muri kumwe.
azokubera byose, azokubera ubwugamo, azokubera intsinzi. Haleluya. Imana ikumezagiye cyane wo kuranyumviriza. Imana ni nziza cyane gose. Bwenge turarinzwe umugwanizi nawe dufiseko bandanye. Abanyabwenge b'ivyanditswe nibo nabo nyene ubusome muri Matayo hajya ugice cya 2 urabona ko inyenyeri yabarongoye. Ni ikimenyetso cy'akana ko n'abanyamahanga nabo bashe ko inyenyeri. Abanyabwenge bari abantu batazi ivy'Imana ariko bigira gusaba inyenyeri, barabo inyenyeri. Iyo nyenyeri ni irabarongora. Mbega mu Kristo kwanyumviriza, Bwenge arakurongora. Mu byo ukora Bwenge arakurongora. Bashaka kumbwira ati nyine arandongora canke ndakora ibyo nshaka ibyo nshoboye. Ego nivyo. Mugabo ijambo ritubuza kwiyumvira cyangwa gutegura imigambi y'ubuzima bwacu, ariko Bwenge akwiye kuturongora. We nyenyeri tumurikira ishobora kumurika n'ahantu hose tukwiye kugenda. Bwenge yo turongora akadushitsa. Ufise umugambi wa business, ufise umugambi w'iterambere, reka Bwenge akurongore ahantu wotera usenga, ahantu woshinga boutique yawe, ahantu wotangura business, ahantu woja kurima. Bwenge akurongoye biba bifise umutekano. Atari ko wotangura kugira ngo Bwenge akurikire. Asocia, shira Bwenge mu bikorwa byose. Itoze kwama umubaza, usenge ikintu cyose, amadeta yose y'ubuzima bwawe. Warakiriye Bwenge, wakiriye umuco, wakiriye Emmanuel. Abantu benshi bafashe Emmanuel kwa ikintu gisanzwe, nk'indirimbo iririmbwa gusa ku Noel. Ariko Emmanuel ari kumwe natwe, ni Imana mu bantu, ni umuco, ni Imana nyakuri, ni umwami w'amahoro, ni segabanye n'ingabo. Ni igiki conanira Bwenge, ni igiki conanira Emmanuel. Haleluya. Emmanuel ari kumwe natwe. Umuntu atahura ko Emmanuel ari kumwe nawe, nta byawe wojamo, niwoja musambanyi, niwoja kwiba, niwoja kwica umuntu, kuko uramenya ko Emmanuel muri kumwe. Nubwo woca mu bibazo uravuga ati Emmanuel turi kumwe. Iri ni ijambo ry'Imana kandi itimanye umwana wayo. Icari kigoye twari gutanga Emmanuel, kwari gutanga umwana w'Imana ngo aze hano mu isi. Sinzi n'ikiguzi byo dufashe kugira ngo dushobore kuriha icyo Imana yakoze n'urukundo rw'Imana. Itimanye, itamwimanye. Bibiliya yatubwiye mu Baroma ngo yobura ite kuduhezagira, kuduha byose muri we. Imana ikumezagiye cyane. Wewe wumvise iri jambo, warakiriye Bwenge, kuva uno munsi hanagura amayira yawe. Genda wemye kuko wakiriye Bwenge. Genda uba umuco, genda wake, genda ukora ibintu bikomeye kuko urafise umuco muri wewe. Umviriza ijwi muri wewe kuko Bwenge ari muri wewe. Niwe Kristo Mwami. Hura na Kristo Mwami. Mwadi majambo hura na mwemu yera. Niwe mavuta nyene agushoboze ibito kwishoboza. Mwarahezagiwe cyane gose. Naho butaha mu kindi ganiro cyacu cy'Ahambaye y'umunsi. Mugira umugisha. Amen. Dusenge. Turagushimiye urukundo rwawe, turagushimiye imbabazi zawe, turagushimiye igikorwa wakoze. Buri mwaka wose n'umwaka wawe. Batangiye guharura imyaka bahereye mu kuvuka kwawe. Buri myaka yose ni gwawe Yesu. Uri Alpha na Omega. Hezage muri ijambo kugira ngo ubuzima bwacu kuva no munsi, ubuzima bw'intare, amaganya, imibabaro, ibyaha byose bitsindwe uko twarakwakiriye, ukayangaye muri twebwe wake cyane. Ni mu izina ryawe gira Yesu. Amen.